bari mu mugwi w'amaraso bita O negative ntibagwiriye mu gihugu. Vyongeye ngo mu gihe bagize ingorane y'amaraso nta muntu n'umwe ashobora kubaha amaraso atari muri uyo mugwi. None bariko bakora gute kugira ngo bakize abantu babuze amaraso bari muri uyo mugwi? Muganga Ferdinand Niyongabo ari mw'ishirahamwe ADIS, ishirahamwe rero rihurikiyemwo n'abo bantu, akaba rero yagize ico ashikiriza mu gihe iryo shirahamwe rimaze imyaka 7 riri ku kivi. Reka tumwumvirize. Mpagaze ngaha kw'izina y'abagize ishirahamwe ry'abadonere universel de sang, bafise umugwi O ariko agakwego ko gukuramwo, bo bakwije imyaka 7 babayeho. Benshi bo kwibaza igituma twahisemwo ibi bitaro, nuko iyo ibitaro bitagiramo uruhara ishirahamwe ntiryari kubaho, kuko hari igenekerezo ry'17 ukwezi kwa gatandatu 2016 niho mu gisata c'indembe hariho umugwayi nk'abandi bose. Hama uwo mugwayi bivanye n'ingwara yarafise yarakeneye guterwa amaraso nkuko nabandi bihora bishika. Hama umuganga amaze kuyibona aratanga urupapuro rusaba yuko ayo maraso yoboneka. Laboratoire yangaha yari bijejwe isanga mu kigega ntayifise, ndetse ikisanga n'umugwi ukunze kubura rimwe na rimwe. Nukuri ibitaro ntibyahagaze na gatoyi, yaratabaje mu kigo gikuru sanzwe cegeranya amaraso yuko harayo baba bafise mu bubiko. Nabo baragira bati by'ukuri kuri uyu mwanya ntayo dufise. Ariko byahagarariye ngaho ibitaro ndetse n'abandi ubuhinga bwari bumaze kuza, baratanga ubutumwa bugufi ku mbuga ngurukana bumenyi arizo bita WhatsApp mu kinyamazo. Ubwo butumwa burakwira igihugu cyose. Niho bamwe mu bafite uwo mugwi O ariko akamenyetso gukuramo bihutira muri senetesi, baraheza baratanga. Uwo munsi umugwayi yararaye arose kamwe abarabayeho. Bukeye itariki 18 ayandi muganga yari yatekanije kateza kuronka araboneka arayaronka. Niho umugwayi agarukanye inguvu yagira ati mbega babando ko uyu munsi ntibyoshika bakazosubira kundokora ikindi gihe, cyangwa ntibyoshika nanje nkazobarokora. Baca bagira umugwi mutoyi wo ku rubuga ngurukana bumenyi, baraja hamwe ari abantu bashika 6. Hagati aho nuko waramugwaje ari mushikiwe, ariko ntiyaraza umugwi w'amaraso. Haciye iminsi yaratevye arawumenya. Igihe yawumenya icyo yakoze nuko yabanje akarira akayagabanya, kuko yasanze musaza we yagira mujane kandi yarafise umugwi w'amaraso. Rero uwo mugwi mutoyi wo ku mbuga ngurukana bumenyi maze kuhaba, wacu usanga hari abandi bazinanye, bahagenda baraja hamwe. Niko hamaze kuba inama zibiri bagira umugambi wo gushinga ishirahamwe. Iri shirahamwe ntitwashaka kuryita association, twashaka kuryita organisation, kuko twaratahura ko aya maraso dufise sa y'abarundi na y'abantu bo kwisi yose. Ico gituma twashaka ko iba organisation des donneurs universels de sang. Twarahagaze kuri mo universel kubera ko dukiza bose. Ariko ikinyegeje muri ico nuko nkuko muganga yabivuze, mwico gihe twari ho nk'abantu bagowe, ariko kira kugorwa kwacu kwaraheze, kuko ubu twaramaze kumenyana, kuko iyo bakubwiye ko uri negatif atawundi muntu numwe azoguha amaraso atari ufise uwo mugwi, warumva kubabaye, ukumva ko no kwinyegeza n'abantu, kumva yuko umengo muri rusangi uri umuntu afise ico abuze. Ariko noneho kugeza iyi saha nta bwoba dufise. Ico twabereyeho nukugira ngo uwo yohava yabura ari muri uyu mugwi uhabwa n'uyu mugwi nyene tumukize hakiri kare.
ibyo turabikora tutaravye ngo uyu nuwahehe canke nuwahariye. Ikirenze kuri ibyo nuko n'iyindi migwi yibuze itwikorako kandi tugenda gutanga turyohewe. Ntituvuga ngo katari umuwo negative ntituza kumufasha, ariko turabakiza. Twama twakijije aba A negative, aba B negative n'aba AB negative, ko niyo yindi migwi ifise abantu bake bayifise. Rero mucatumye duhitamo kugirira ibikorwa ngaha mw'ibi bitaro by'abasirikare mu Kamenge, kwari kugira ngo ivyo twabitse mu mutima imyaka ndwi yose tubigaragaze, tubakengurukire. Kuko iyo hataba abaganga bo muri hôpital militaire batabarije uyu mugwayi, irishira hamwe ntiryari kubaho. Nawe avoka Ndarubonye Aniseti, umwe mu baronse ayo maraso, arashima kandi agasaba umuntu uwo ari we wese yoba ataramenya mu guha amaraso arimo ko yowumenya ku neza yiwe n'iy'ababanyi biwe. Nawe nyene tumwumvirize. Mpagaze ngaha nk'umwe yagiriwe ubuntu bwo kurokorwa ubuzima. Nari ngwaye, hari itariki 17 nk'uko bamaze kubivuga z'ukwezi kwa gatandatu 2016. Nari ngwariye muri reanimation ngaha nyene muri hôpital militaire. Nari mfise ikibazo c'umutima, nari ndindiriye kuzoja kuvurirwa hanze kugira bangirire chirurgie cardiaque. Niho rero babona ko bakwiye kunyongereza amaraso muri ico kiringo mu kurindira ko hagera. Birashika rero aya maraso uyu mugwi O negative arabura. Amaze kubura, umwe mu bari bangwaje tuvukana nuko bamaze kubivuga, yari afise uwo mugwi w'ayo maraso mugabo atabizi kuko ntiyari bwipimishe umugwi w'amaraso afise. Niho rero baca batabaza bimaze guca ku bwangurukana bumenyi, biramenyekana. Ariko muri iryo joro maze kuronka poshe imwe muri zitatu bari banyandikiye, iyo barayintera, murumva ko hari hakenewe izindi zibiri. Niho rero mu gatondo zaca bigenda nk'uko nyene bamaze kubivuga, kumbure ntwava ndabigaruka ko cane. Hanyuma ayo maraso araboneka bivuye ku kwitanga kwa bamwe muri aba nyene mwumvise bavuze batera kamo abantu ko botanga amaraso. Imana rero irabikora, ayo maraso ndayaronka. Haragera ko ngenda kwivuza meze neza kuko ayo maraso yabonetse. Hanyuma ndetse ndagenda kuvurwa, ndongera ndagaruka. Si nshaka rero kugaruka cane mu ma circonstances uko vyagenze kugira ngo ngware canke mpabwe amaraso, ariko ubwa mbere nashaka mbanze nshimire Imana yo mwijuru yabikoze uno musi inyuma y'imyaka 7 nkaba mpagaze ngaha nkomeye. Nashaka nshimire abaganga bitanze kugira ngo ayo maraso ashobore gushika ku mwanya mwiza. Shimire n'aba bantu bitanze aya maraso akaboneka. Inyuma yo gushimira abo bantu bakoze ibikorwa vyiza, nagira ntere akamo. Burya iyo umuntu atarakenera amaraso ntashobora kumenya akamaro ko gutanga amaraso. Ni vy'ukuri nagira ndababwire ko nanje sinarinze umugwi w'amaraso mfise kuko nanje sinabwatanje nawumenye uwo munsi. Naje vy'ukuri sinatahura akamaro ko gutanga amaraso ko sinabwayatange nanje. Rero gutanga amaraso ni ikintu novuga gihambaye kuko iyo umuntu atanze amaraso
ashobora kurokora ubuzima kandi ubwo buzima bwari bugiye. Ufatira akarero kuri jewe nagira ntakaze ubuzima kubera kubura aya maraso, ariko rero haraboneka bitanga barakora igikorwa ciza. Ni naco gituma nagira ntere akamo umuntu wese yoba kumbure ameze nkanje ataratanga amaraso kandi atakibuza ko yatanga canke atararaba ngo amenye yuko yo afise ikibuza gutanga amaraso, ko guhera uno munsi iki gikorwa yokigira iciwe ku basanzwe nabo batanga nk'uko babivuze. Nyuma y'amezi 3 umuntu aba arashobora gusubira gutanga, hama uko amaraso azogenda atangwa n'abantu benshi niko n'ubuzima bw'abantu benshi buzogenda burokoka. Ibirori rero vyo guhimbaza imyaka 7 ishyirahamwe Adisi riri ku kivi vyabereye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, aho hatanzwe n'amaraso atari make.